Abakozi b'abarundi bakora mu bisata bitandukanye bagiye kuja bararungikwa mu gihugu ca Qatar gukora ubuzi butandukanye. Kuri uyu wa 14 ndamukiza umwaka w'2025 umushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwakiriye intumwa zivuye mu gihugu ca Qatar zirongowe n'umushikiranganji w'akazi mu gihugu ca Qatar mu ntumbero yo kurabira hamwe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ahagaze kwirungikwa ry'abakozi b'abarundi mu gihugu ca Qatar. Ibihugu vy'Uburundi na Qatar vyasizeko umukono kwigenekerezo ryandwi ntwarante umwaka w'2023. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi mu gihugu c'u Burundi Veniste Muyabaga amenyesha ko urwaruka rutari ruke ruzoharonkera akazi, akizeza kandi igihugu ca Qatar ko kizoba kironse abakozi babishoboye. Rero niko kanya baje kugira turabe ngena yoja mu ngiro kandi n'amasezerano aje kugira urwaruka rw'Uburundi rushobore kuronswa akazi muri ivyo bihugu, muri ico gihugu ca Qatar. Turizeye rero yuko turavye ivyo tuyaze vuba hagiye gutangura kurungika abakozi muri Qatar, gutyo turonka akazi k'urwaruka, Qatar nayo ironke akazi kayo gakorwe neza. Kandi twamenyesheje ko abakozi b'u Burundi ari abakozi b'umwete, twabaremesheje ko bomenya ko baronse abakozi b'akamaro. Inyuma y'uwo mubonano hakaba hakurikiye inama y'abahinga b'ivyo bihugu uko ari bibiri yiga ishingwa ry'ikirangamisi cerekana uko abakozi bazorungikwa muri ico gihugu ca Qatar.